nitwa Madame Niyonzima Juliette. Nkuko mubibona akazi ka misi yose nkoramo, urabona ko kumugongo yese ngaha muri Van Transport, urabona ko nanduza amahera. Ico nobwira abandi bakenyezi nkanje nuko Imana ibagiriye ubuntu bakaronka akazi, nakazi keza cyane. Nakazi gatuma ushobora kubana neza n'abantu, bigatuma ni mu kibano ucubana neza n'abantu, ukamenyera kubana n'abantu. Kuko mu gihe ufashe abakiriya neza, usanga abakiriya baryohewe banezerewe. Mbere kenshi twe batubwira yuko bakunda ko bama batwawe na Van Transport kubera ikoreramwo abagore benshi, kandi abamama kubera tuba tumenyereye gufata neza abantu, tutamenyereye kwerurira abantu kenshi na kenshi, baradukunda cyane. Eka vraiment nta ngorane n'imwe duhura. Ico gituma nteye akama abandi bakenyezi abazogirirwa ubuntu bakaza gusaba akazi ngaha muri Van Transport bakakabaha, bizoba biryoshe cyane kuko nakazi keza cyane karyoshe gose. Je nkuko naye babwiye, nta munsi n'umwe ndigera mbona ikintu duhura cobwira ngo akazi ndagahebe, kuko igihe cyose ndagakoze ngerageza kwicisha bugufi imbere y'abantu. Nimba mbonye uje kuduga nkamenya ingene nanje nicisha bugufi. Nukuri mu majambo avunaguye, je nta kintu na kimwe cyotuma kintera ubwoba ngo mebe aka kazi, kuko nta ngorane n'imwe turahura muri aka kazi. Kuko nakazi nk'ubundi bwose, ndetse kandi akazi koroshe, kandi naje ndagakora ndagakunda. Muri make je mu muryango nta ngorane n'imwe mfise. Ndataha turavyuka sizere tukaza ngaha ku kazi, hama amasaha yo gutaha ageze tugataha. Nta ngorane n'imwe je mfise mu rugo canke mfitaniye n'abana ngo nuko nkora aka kazi. Nta kintu gipfa kubera turafise imisi yo kurekipera. Muri iyo misi yo kurekipera igeze neza, ivyo umukenyezi ategereza gutunganya mu rugo ukikaza ukabitunganya, nta ngorane n'imwe.